uyu mugabo ari mu biki cyangwa uri kwisabisha imbabazi vuga tugusabira imbabazi basi kwa Sandi ega Sandi yagumutse televiziyo ya Sandi umviriza Sandi yanse kabisa ko mutazosubira omba musamazaza nsabira imbabazi zisabe none kumenga iraba muhari zisabe Sandi akubabarira kubiki idiredi ntazo uri tayari tubandanye idiredi nakuyeko aha magic bazo kiza cyane Sandi idiredi nakuyeko uri tayari tubandanye ariko Sandi n'umukozi w'Imana arakunda Imana Sandi vraiment kandi aranagukunda nashaka kubona mu busazi none burya idiredi zerekana umuntu adakorera Imana idiredi none Sandi baza ko yaguhoye idiredi kubera kumbere iwabo babona umenga no gena gutamburisha umusheri wiwe nibisuko n'amadrede Isaac TV ho nawe rindira uzoshikirwa mutwe yego nari umwana wa daddy akarira abana ba daddy nazo buri vyakuvuga okay reka tubandanye nuzenya hariho ibintu bigezweho rero bigezweho asha nukuri muvumye we na Sandi ngo na Sandi mwahebanye vya vrai mwahebanye vya vrai cyangwa muri hankana bakundanye burya abantu batigeze gukundana koza avant lindira kwanza avant tout ntimwigeze nta musi numwe mwigeze mwemera yuko we na Sandi muri mu rukundo ariko uno musi ukabona muko batunzugwa mu Facebook ngurumva ngo twahebanye ngo sawa ngo ndamuhevye kwanza Sandi niwe yagutanga none ubu wewe ukundanye nande baguhoye dread wewe ubukundanye nande wewe ukundanye nabo Isaac Asavye ndanye n'umukobwa vuga umusheri wawe nanje mvuge we wanje tubashire ku mugaragaro nyimba shaka kumenya wanje gusa kubera ikigano kitari wanje atari ukora guno shiganiye ni je ndakubaza Sandi nta musi numwe mwigeze mwemeza yuko muri mu rukundo muri en couple twaguma tuvyibwira urazugamisha amakuru bafise nyene utuntu baguma bibwiriza Sandi aje Burundi ni wamwakira impuzu zisa Partage patata muri couple mvuga ati yari ishushe mwari muri bandi ho bari no kugira mariage sawa tukasha tubona ari byose bakubajije ndibuka nanje narigeze kubikubaza we nkubito tu showbiz impuzu zisa twaba turi mu kazi twaba twakinye filme harimo amasene dukundanye rero ziya foto tuzipostinze directement wacha mubona ko dukunda none abakundanye ni ngombwa bambara bisa okay si ngombwa uno musi rero muko muraturinze ugwa Sandi ni yabicokoje sinzi yari yivyukiye ngo ndamuhuje none ikikwemeza ko atari byo ni iki ikikwemeza ko atari byo nivyo kumenya nivyo mwari mu rukundo dore kwanza ngaho nivyo we na Sandi mwari mukundanye baby shushu ivyo nta mpamvu yo kubishaka karubanda karubanda mwarabishizeko none oya vyo gukundana kuko ni ubuzima bw'ibanga ubuzima bw'ibanga byari bihari cyangwa ibira twari dukundanye ntitwankana bwana okay sawa mwari mu by'inkundo na mariage procedure zari zibana n'amafaranga yiyo ngo niwe wayajera ibintu byose no wabijera amapare ngo aba batama bota umuntu mu bibazo niko navyumvise rega nawe ubivuguruza cyo turavuga ivyo twumva namuko cyamuga ati no aya twende biravuga rero yuko ariwe yagufundisa byinshi n'umuduga shobora kwa arufise mu ruhara afise mu mutahe none umuntu aguterereye ni bibi ni si bibi sibi ariko kuvyemera naze we radio yahagaze atawa guterereye benshi none urumva rero Sandi arafise uruhara runini cyane mu iterambere ryawe ugira ryeme cyane uruhara ararufisemwo runini cyane kuko n'umuntu aguhaye impanuro nka Sandi numwigema afise ubwenge cyane kabisa so iyo ariko aguha nk'ivyumviro biba ari ibintu bitumbereye ikintu ca mbere mu buzima n'umuntu aguha ivyumviro niyo ntererano nkuru sawa uno musi rero uri kurakora muko muratubwira ku ma Facebook Sandi yavuze yuko yaguhevye mu gukorana yaguhevye nk'umu baby yaguhevye yarasiguye ico yampevyemwo ico arico yaratumbereje ko tindamuhevye mwibi icangiwe nuko wacuzura bitumbereza ngo yagusavye inkwano y'ibiyoni aho rero wabitahuye ko twakundana kuko ivy'inkwano maze bimaze kujamwo nukwa umuntu mutari mukundanye sawa ikibazo rero ni gigitumye muhebana ni za dread warazikuye dawe nta nizo ufite jewe dread nateye nkurako kuko akazi kazo kari gaheze nejo wobana nashize ko ibindi nta filime wabonye nakinye bisigura yarahurudutse rero mu kuvuga bijya be inde Sandi yaguye dread gusa cyangwa ari ibindi erega umugore urabona dufata ifise nk'umudamu sindubaka me nshaka ko ndavyimirije canke nzibike mu
mubiri mu rugo no kuvuga ngo umugore akubwiye yambara iyi shati wowe ukanka kuyambara ukagenda wambaye ikindi kintu atashatse usanga yashavuye siko bimeze so nyimba ziga dread nazishize ko akazibona surprise ashaka kuvuga ati wa muntu yagize ibintu ntashaka okay wewe nawe ushobora decide muja kwa moya ati nanjye ndaguhevye ntugira unkange aho inzira ija mu ijuru ici wanyu ati ko wasabye inkwano y'imiliyoni 200 wowe uri parcelle ni arzi ngahe ufise arzi okay ikiba Sandi nawe urumva ariko buriracara acara byura ibindi ariko arakwishyuza sinzi ngo amasinema yiwe wabitse ngo yataka ya majwi sinzi biki ariko ciki ndiko dibaza ko mwebwe ko nyine ndamuzi Sandi nyine ndakuziwe ko mutari abantu bakunda gushira ibintu ku marezo sociaux ivyo bintu vyaje gute cyangwa muri mu kazi bon ivyo reka tubireke tube clear tubigorore gusa abantu bamenye ibikorwa vyiwe biriko birakogwa azobitora vuba cyane ashobora no kuzoza kuvyitorera cyaka tuma ubitora nkuko yabisavye so nibaza ko ibindi wombaza ibijanye n'akazi kanje isoke baza kwa Nema igeze mu misi nka we na Sandi rero mushaka iri ku mavyuzi angahe we na Sandi rero mushaka kintu nakimwe ko ndamuvuga kintu nakimwe ushaka kube pare ndavugira umupare wanje kugira nze ndakubwira kandi vyaheze kandi vyaheze bishobora cyangwa ibirahera cyangwa uri gusabisha imbabazi bishobora kuzosubira ku murongo cyangwa uri sabisha imbabazi uyu mugabo ari mu biki cyangwa uri sabisha imbabazi vuga tugusabira imbabazi basi kwa Sandi ega Sandi yagumutse televiziyo ya Sandi umviriza Sandi yanse kabisa ko mutazosubira omba muzamazaza nsabira imbabazi zisabe none kumega iraba muhari zisabe Sandi akubabarira kubiki idiredi ntazo uri tayari tubandanye idiredi nakuyeko magic bazo kiza cyane Sandi idiredi nakuyeko uri tayari tubandanye ariko Sandi n'umukozi w'Imana arakunda Imana Sandi vraiment kandi aranagukunda nashaka kubona mu busazi none burya idiredi zerekana umuntu adakorera Imana idiredi none Sandi baza ko yaguhoye idiredi kubera ko mbere iwabo babona umenga no gena gutamburisha umusheri wiwe n'ibisuko n'amadrede imbere ya mama ukwera ya mama uko na dabu bon birumvikana kameme niyo mpamvu nazikuye ko nanje akazi kazo karaheze c'est fini Sandi Mbabarira sharive bwira aba kuri kamera oya arabyumva Sandi Mbabarira piva yakwiye ko diredi vima kugira mu bandana sivyo rive none idiredi nkubu bishitse nka kina filime nsaba diredi nkazishira ko mbango ndi mu kazi mande mu kazi utabisabye mu rushida utamubagije kwanza avaye kubikora kandi bibona ko wadutse tu abikoze utamusabye urushida amadolari 220 niyo yagusabye inkwano ariko na Sandi nawe nyasari niyo bakwariye niyo bakwa $20,000 ubu idolari riri kuri 3,830 marché noir ni are zine ubu nati je nzofuma ntwaro wa miliyoni 2 ngaha Burundi baruzuye hari no wambwiye ko ayo ari atoshika ariko umenga urukura mu opoza Sandi no wasetisa wo muro ariko erega bivana na proposition erega Sandi ashobora kuvuga ati no cye tuzokwitwarirana uko nyene bon erega tandukanya inkwano za hariya n'izino kuko hano twe twiharura amafaranga y'Iwacu hariya bayaharura mu madolari okay by the way nabonye wasoye n'indirimbo kwa Nema wariko kwa Nema nyene none kwa Nema kubera kwisohoye muri uyu muyaga wawe na Sandi oya ibi bitango hirya yejo indirimbo bimaze ko imisi 7 gutyo urumva navyo bishobora kuba bimaze nk'imisi 5 bon ni kwa Nema ni indirimbo iri muri societe uwari wese ashobora kumva ko iyo yikoresha mu buzima bwiwe bwa misi yose yaba na wewe uno munsi uko umeze siko umeze ejo nuko uri uyu munsi ejo bishaka vyahindutse so ni ku buntu bw'Imana duheraheze rero ibiyago byacu ko ndabona twaze byinshi ibi byose okay kwa Nema urukura riri indirimbo urukura kina mareresi kugira habiki kugira ushike kuki kugira nshitse umugambi w'Imana kuko ntabwo ndabikoreshwa n'ubushake bwanje ariko nuko ari Imana yabinshizemo
atari uko uwo ari we wese yogenda akabikora ariko bisaba kuba ubishoboye kugira ngo ubikore. Turangirize mpera message kubansi none abansi bampora iki nakora iki umuntu ashaka kwanga gute ntugiwe ntumucoresha sivyo nimusangiye itongo ntaco mupfa wewe ahubwo ntavyonzi ikintu je mbona turashaka kudetaya hari ubwoko bungaye bw'abansi kugira tumenye impamvu abantu bankana so hari ukwanka hari ico mupfa uwo no wa mbere hari ukwanka ataco mupfa atari ico muhuriyeko akumva arakwanka gusa naho muhura mwibarabara birabaho eyo kabisa akamenya narakwanse tu rero uvuze mbwira bahe uragize muri rusange abo hari ico dupfa nabo n'abataco dupfa abo bita abafite amajaruzi abajaruzi babona utera imbere babona ugura umuduga ati shi atujyabo hano none uvuze ngo wanse umuntu kubera yaguze umuduga nagira woca wanka bajya bose bafite ziga zizunguruka kuri rompwe cyo genda bankire rimwe none igese imiduga ucu bankira rimwe ubutumwa rero canke wanka ubuzi ubona gusa yaguze ijya modoka umwe ubuzi so je kintu novuga kubansi iyo wanse umuntu uba wigabanirije imigisha yawe sivyo ivyo wategekanya kuronka uba wongereje iminsi nico gihano nyemba washaka kugura umuduga mu kwezi kumwe ugaca wanka umuntu ngo nuko yaguze umuduga hiyongeyeko umwaka chaye imyaka 2 okay no kuvuga message rero kubanyanka bare kugwanko imigisha yabo yihute kubakunda kubankunda ndababera umugabo canke canke kubankunda sociale gutya nyene oya kubagukunda bakubera umugabo tuhere kwa sandi n'abagukunda bisanzwe abankunda bisanzwe abafana canke abakunzi kuko hari abakunzi n'abafana baratandukanye abafana n'ikirundi donc abafana n'umuntu agufana niko nabivuga abafane twe tubivuga gutyo niko tubitahura mvuze abakunzi barahari kugira ngo bashobore kugukunda umukunzi niwo mu mahirwe no mu magorwa ariko umufana nk'ubu wewe uri mu musicien uririmba ukava kwicata ntasubira kugufana ashaja gufana ubugezweho mugo umukunzi igihe cyose nubwo butakiririmba arakubaza none vyagenze gute no gufasha iki kugira ubandanye uwo n'umukunzi ariko umufana biheze nawe bagiye sawa urakoze cyane utahuje neza nico kimwe n'umugore amahera heze abacitse sivyo abatari wa mugore wawe umukunzi agukunda wa wundi amahera hera mukagumana niwe yari umukunzi bace baca umugani ngo umukunzi umubonera mu magorwa wovuka he umukunzi abakunzi nibarira mu bindi umugabo iyo mugari yiwo umukunzi umubonera mu magorwa niwe umuntu agukunda amayijyari ngo nibaherera mu bindi abakunzi nibaherera mu bindi naco ngira nico kiravuga iki menga niko bakivuga abakunzi nibaherera mu bindi navyo menga birahari voilà babwire ijambo rero message nabo kwa nema bagende bayirabe kubatarayibona bumviriza amajambo arimwo neza bijya navuze ngo hatuishi kwa nema ya Chimamanda sikuvuga ngo nashatse kuvuga umuntu baravuga ngo Mungu si tuhenda abandi uramaze kumva Mungu si Asumani ibi namana bivuze ku mateleviziyo menshi Mungu si Asumani iryo jambo uramaze kuryumva Imana si Asumani abari umuntu ashatse kukubwira ati wewe nta kintu wakora ku buzima bwanje kuko nturi Imana nuko turashwana umbwira ati riva weye ebana toka weza muziki mimi nakwambia Isaac we sio Mungu we sio Mungu so ni kuna kuvuga ngo kugira mvuge hatuishi kwa neema ya ule jamaa ni kugira ngo ni ule jamande Chimamanda ni kuko yaponze ashaka kuzibira aho umuntu yokura ubufu canke oya bariko bakosora mwikosora bariko bakosora bijya vyose areka avuga kwa bafani kwa ivyo yavuze kwa bakamikazi n'abadirandi abareka gukosora kujya canke abareka kwararaza gukosora umuntu ni imbogi abariko avuga vyo abariko arabesha je navyo nzi vyiwanje ivyiwawe yarakubeshe yaravuze vyo jewe tusha tubirindira tukazobona ko yabesha canke atabesha kuko yavuze ngo we kuririmba vyaranse uwo vyananiye niwe sinzamba Imana kabare toboboyi arakwica ati
ubwo vyananiye erega burya we yavuze ngo namba ari mavumbi ngo yamubwiye ngo wewe ngo kurimba ntavyo ushoboye agacaja ngaho ngo nawe ngo reka ngo impanuro ngo naje barazimpaye wewe nyimba vyaranse curindira turabe nanje nivyankuzo baba warampanuye ntabe kurogana gusa amajwi ngo ajwangarare gose Abaririmvyi reka tugeze ngaha urakoze cyane ku mwanya duhaye twamenye bitari bike kuri wewe ariko hari ibintu hari ibibazo je mba nshaka kubaza umuntu nuko mba umwanya uratubeye muto ariko hari utuntu je mba nshaka kumenya ku muntu riva umwana wakangahe mu bana bangahe akiyehe aka background gato ivyo muri industry ntabiri kenshi mu murakunda kugira iyo ngorane hari umuntu usanga bashaka kumenya ubuzima bwanyu akabura nahabukura nkawe kuri Wikipedia nturiko kuri Google nturiko uri kuri Facebook ndabeshe riva niyo mbona ndonka kwa amavyuzi nje kubinda ata amavyuzi ndo niyo wikuri ngo TikTok bisaba usaraguriki kugira bagukurikirane TikTok Instagram iwacu postinze foto amavyuzi na 3 usanga ari Isaac Ediso na Hedge kubera nawe nyene musangira icupa nageze amavyuzi 3 abantu nta mpamvu yo kwistressa mu bindi YouTube naho nyene bisaba ko igihugu nyene cikubita agace kikaturira license namba ari license kujya nyene kugira ngo YouTube promotion yayibe nini mu gihugu nk'ibindi bihugu urumva ati rero nta mpamvu yo kumenya ubuzima bwawe bwose wavukiye he umwana kangahe wizehe waraje ishure ivyo ndabifise muri biography iri he biography yawe iri ndayigusomere ndafise biography iri kuri internet abwiye iriko ni yakera nzoyifuta nshire ko nshasha yahongejeje research inzura yibona biography ya Piri kuri Google Google iraha twanditse gute happy riva nyine jewe nzobabwira ingene mwandika vuba birabaho twe navyarashika ama Wikipedia rero wiki niyo ushaka onje yose nturashikayo ikora ibiki nayuzi oge ntacho mbona rero riva jewe reka ndakureke hama ndagushimire gusunga bitoturo rero ubukozi sezera abafana oya chumenga sinzi chambo wa profile turima makopo okay urakoze cyane rero reka ndagushimire cyane bakozi ba Isaac TV turi kumwe na Happy River mwavyumvise yaso indiri mushasha yitwa kwa Nema mugende muirabe subscribe hari wiyo kuri Happy River hot yaranahinduye na channel ivyo byose aho se namanyanga gusa rukara bagati yiwe na mu baby wiwe ntaco reka gusa ngiye kumurondera sande muvugana azombwira byinshi yo ugenisha bafise bagufitiye ndira murakoze cyane rero mugira aho muba mubahweje nitwa Isaac Classic ebana twari kumwe na Drizzy cameraman international niwe ariko aradukamera ebana merci beaucoup bye bye ciao ciao Jena Happy River reka tubasige mare mukurikirana ibindi bye Isaac TV. Oh.